Turabaramukije mwese nkuko mubimenyereye mu biganiro vyacu vyinshi tuvuga ku vy'ubutunzi, panafricanisme, environnement n'ibindi vyinshi bitandukanye harimo n'imibano. Muga uno musi tukaba twameze nk'abadeviya gatoya tugaruka ku vya panafricanisme ariyo mpamvu mubona imbere ya kamera hari umutumira dasanzwe kandi atari na musha ni Dr Bishop Michel Barazingiza. Karibu cyane n'ubugira kandi Ego murakoze cyane nanje ndabaramukije kandi ndabashimiye ko bamwongeye kuntumira. No musi rero ntituvuga ngo widondore kuko nturi mushasha ahubwo umusangwa ahubwo no musi dutera tugenda ku ngingo yatuzindukanye. Icyatuzanye runo musi no kugira tuyage kuvyerekeye panafricanisme. Mbega ho nk'umu panafricain. Uno musi twaguhamagaye nk'umu panafricain turashaka rutubwire panafricanisme ni iki? Ego kubwanyu rero ni iki ni yihe mirongo ngenderwa ko kugira ngo ubwomwe bwa Afrika Okay. Bumere neza kusumba uko bwari bumeze. Murakoze cyane. Ubwa mbere ubumwe bwa Afrika mu bisanzwe burakenewe kandi ico novuga nuko nka jewe ku ruhande rw'iwanje nsanga ibi bihugu kuba byarigaye vyigabura igihugu kimwe kitwoku byavuye ku bumwe nyene butariho bwari butanguye gutosekara ariko butaratosekara Afrika yari imwe. Afrika yari yunze ubumwe ivy'imipaka ntivyabaho abagiye kugabura imipaka nibo tubona ko ahubwo baje kuduteramwo amacakubiri n'ugwanko kugira ngo umwe wese yibe ko orke ibwa mbere twakorera hamwe kandi twari dufise ubumwe muri ibi bihugu byose. Ndashima ko ubu biriko biratangura kuza Afrika iriko iratangura kwiyunga iriko iratangura kubimwe gukorera hamwe mbere bakaba benshi bariko baraja no mu kwiyumvira uko Afrika ibihugu bimwe vyegeranye byokoresha ifaranga rimwe nk'akarorero ibihugu byo mu buseruko murabona ko bitanguye kwiyunga ibihugu byo hagati navyo nyene vyiyunga ibihugu byo mu burengero navyo nyene byatanguye kwiyunga hazotinda hashike naho rero Afrika yose yiyunga ikoreshe ifaranga rimwe nka kujya abanyaburaya bakoresha ifaranga rimwe. Aho nyene tukiri ngaho mugabo turabona ko ibintu bijanye n'ubumwe bwa Afrika ari ibintu vyaje mu migambi ya kera mugabo n'ubu gushikwako bikiri ngorabahizi. Ico kintu kiraturukwa kuki ni gute coshikwa ko kugira ngo Afrika rero yunga ubumwe neza natwe tube nka za Union Européenne n'iyindi miryango y'ibihugu itandukanye. Ico kibazo ni kibazo ciza ariko kandi gikomeye cyane kuko kuba uyu munsi ivyo bitarashikwako bivana na twadutima be abagiye bakoroniza ibi bihugu abagiye batwara ibi bihugu bagiye banabishingira mbere n'uburimbi imipaka abo usanga ivyo bagiye bigisha hariho abantu bamwe byanyengetereye bagaca babiraga n'abana babo abandi bakabiraga n'abuzukuru gushika uyu munsi bakaba badakeneye uko abandi bogiraho bashitse. Ivyo rero bisaba iki? Bisaba ko umuntu wari we wese yiyumvamwo Afrika akiyumvamwo ko ari umunyafrika akumva yuko abuze muri Afrika atahandi hantu na hamwe ashobora kuja ho mubera heza kurusha Afrika. Ico niyo twagitahura tugagira urukundo rwo gukunda Afrika twese tuzoca tubishikako kandi dusange ubumwe bwa Afrika bwamaze gutsimbatara. Akarorero jewe ndafise societe yitwa Welcome to Africa. Welcome to Africa Company. Ngishinga iyo societe hari abantu benshi bambwiye bati ivyo arivyo byose muri societe urayirimise irashobora kudakorera mu bindi bihugu byo hanze Afrika kuko wamaze kuyita izina Welcome to Africa. Ndababwira nti jewe ndi umunyafrika kandi imva yanje ndayizeye muri Afrika kandi Afrika icifuzo ndayifuriza nuko yoba imwe
ukava ngaha ukajabuka muri Tanzania ataco bagusabye, ata visa, ukava ngaho ukagenda muri Kongo ata visa, ukava ngaho ukagenda mu Rwanda ata visa, ukava ngaho ukagenda muri West Africa hariya ruguru mu bihugu byo mu burengero ata visa, mu bihugu byo mu bumanuko ata visa. Nukuvuga ukisanga ukidegemvya muri Afrika yawe. Nukuvuga umunyafrika akagira ikarata imwe imuranga, karanga muntu y'umunyafrika. Apana karanga muntu y'umurundi, apana karanga muntu y'umukongomani, ariko hakaba karanga muntu imwe y'umunyafrika. Aho onye ugaca rero abanyafrika bose tugaca duha kaze abandi rero bo mu bindi bihugu bo mu yandi makontina, tukababwira tuti karibu muri Afrika iwacu tubatembereze. Dushinga iyo societe, ico twebwe twashaka niki nuko kuko dukorera cyane mu gisata c'ingenzi, twashaka yuko ingenzi ziza tukazakira muri Afrika tukazitembereza mu bihugu byose dufise uburenganzira nk'abanyafrika. Kugira ngo burya rero kenshi turakunda kuvuga abakoroni, tukaririmba abakoroni, yes turabiririmba, ariko mu gihe twoharanira ubwigenge bwa Afrika babakoroni nibo bakivuga iwacu, ahubwo nabo boza kudusaba ijambo. Vyotuma mbere n'ubutunzi bwacu tugwanira ari baza kubudusaba, kuko twaharaniye ubwigenge bwa Afrika. None burya tugeza hata muntu numwe araharanira ubwo bwigenge bwa Afrika. Harabaharanira ubwigenge bw'ibihugu byabo ni benshi, kandi ugasanga baraniyugarana ibihugu byabo bakabigira amazinga, ariko muntu umwe yahagurutse guharanira ubwigenge bwa Afrika no mu nyacubahiro yitwa Muammar Gaddafi. Yarahagurutse kugira haranire ubwigenge bwa Afrika. Vyankiye none. Ariko aho vyankiye burya muri bene wabo. Burya vyankiye mu banyafrika nyene. Sawa. Iyo Gaddafi yarapfuye, aburya batumye apfa abanyafrika barimo. Abanyafrika barimo. Usibye nabi igihugu ciwe, harimo n'abatarabo mu gihugu ciwe, bashobora kuba baratumye apfa kuko babona ko yagomba gushika ku kintu gikomeye, kandi umuzungu yari kuza gusaba muri Afrika. Aho nyene none tukiri ngaho, ego sebye Gaddafi yarapfuye, kandi abarundi cankwe abanyarwanda canke abanyafrika bose muri rusange nta muntu numwe vyigeze bitangaza, kandi benshi icatumye Gaddafi apfa cabaye ingorabahizi kukimenya, aho benshi bavuga ati petetre ko bamuzizije ibindi. Urabona ko kugira banamu tripote bamutere, benshi baciye mu bantu b'imigwi yamugwanya mu gihugu iwe, ahubwo bavuga yuko ari n'umunyagitugu amaze igihe kinini ku butegetsi, bituma bamwica. Oro ikintu cyari cishishije imbere muri ivyo kwari kwakundi nyene yashaka guharanira ubumwe bwa Afrika, mugabo babona ko hamwe vyoramuka bibaye hariho ibihugu vyinshi vyoba bigize ingorane. Eski ico kintu burya ntikizobroka n'abandi bose boshaka ko Afrika yigenga, kugira baharanira ubwomwe bwa Afrika bikabagora bamaze kubona isomo Gaddafi bamuhaye, canke n'abandi bose bagerageje kubigira? Murakoze kuri ico kibazo. Ico kibazo ciza. Burya nubu icisha Afrika n'abanyafrika nyene. Sawa. Vyarabaye Gaddafi kugira bamugwanye baca kuri bene wabo. Nivyo vyibi nyene turiko turabona mbere no ngaha iwacu mu Burundi. Yeah. Umurundi yaciye umugani mu mbabarire ndawuvuge, si jewe nawe butanguye no Murundi, nanje ndi Umurundi, ariko kandi sokuru nawe nyene na sokuruza barabarundi. Bavuze ngo ushaka umuhutu amutuma uwundi. Ushaka umuhutu amutuma uwundi. Burya no ushaka umunyafrika amutuma umunyafrika nyene. Igikwiye rero ni cahe? Nuko abanyafrika b'ibihemu bo kwiyumvira kuri Afrika yabo. Kuko nagira ngo ndakubwire, urashobora guhemuka mu muci, sinzi ukungene bavuga ngo uhemuka uheza kugoka ibigori bikera. Nukuvuga ngo urashobora guhemuka uyu munsi,
ejo ibintu bikagenda neza kandi atari we byaciyeko kandi iyo byari guca kuri we byari kuba byiza. Ikindi naco ni uguharura ko muri iyi si nta myaka 300 tuzoyimarako, mbere n'200 ntayo tuzomara. Ibyo abamara imyaka myinshi barabakera, ariko tugiye gusoma igitabo ceranda Bibiliya, je nkunze gusoma ndasanga niyo myaka 200 yaragabanijwe igeze kuri mike. Rero hakupfa nk'imbwa wopfa umupfa nk'umugabo mugu ukaba wapfuye, abantu bagasigara barakuvuga. Turafise abagabo b'intwari n'uyu munsi barabavuga. Turafise Rudoviko Rwagasore, n'uyu munsi aracavugwa. Turafise Melchior Ndadaye, n'uyu munsi aracavuga. Turafise ba Kwame Nkrumah, n'uyu munsi baracavugwa. Turafise ba Patrice Emery Lumumba, n'uyu munsi baracavugwa. Nubu kandi turanafise na Petero Nkurunziza, nawe nyene nubu turacamuvuga, kandi no mu myaka 100 iri imbere ndazi yuko azoguma avugwa bivanye n'ivyo yagiye akoze. Bisaba rero ko abanyafrika umutima w'ubuhemu tuwikuramwo tugahagarara nk'abantu bazima. Ari naco gituma ndiko ndabona uyu munsi ugwaruka rw'uyu munsi ruriko rurahaguruka kugira ngo rugwanire ubwigenge bw'ibihugu byabo n'ubwigenge bwa Afrika muri rusange. Yego. Aho nyene akabazo gatoya nashaka kukubaza, mugabo gusa reka mbanze nkweho akarorero kamwe nigeze gukonstata ku kintu kimwe. Uno munsi iyo uramutse usavye abanyaburayi benshi kukubwira ku mugabane wa Afrika, benshi bakubwira yuko Afrika ari umugabane wa kabiri mu bunini, kandi ari umugabane ubako abantu barenga imiliyaridi imwe n'imiliyoni zirenga 500, kandi benshi babirabura, kandi benshi bakenye, kandi bakubwira ko Afrika ari umugabane ubarizwa k'ingwara nyinshi, ingwara zibiza n'ibindi byinshi bitandukanye, intambara n'ingaruka zazo, kandi byinshi turabibona nko muri za Sudani, za Somalia n'ahandi henshi. Abandi bakakubwira yuko Afrika ari umugabane wuzuye k'ivyiza nyaburanga, amashamba meza menshi murayabona nko muri Congo na hariya muri Afrique de l'Ouest, ukaba n'umugabane ukize ku butunzi kamere, donc yama sous-sol n'amaseri minere, ariko uriko n'ibikoko vyiza, amabuye y'agaciro, petrole n'ibindi bintu bifitiye akamaro abanyaburayi canke abazungu gusumba abanyafrika ubwabo. Izi nsiguro zose batanga kandi burya nizo ugerageje kubiraba ku bugane wa Afrika niko bimeze, twese turabizi. Ariko rero nshaka kumenya none ibi biva hehe? Kuki Afrika ari wo mugabane uri kibibi vyose umuntu ashobora kuhurira navyo muri buno buzima? Burya birakwiye ko abanyafrika tutahura. Hari jambo nyakwigenderanye n'icubahiro Petero Nkurunziza yakunda kuvuga, yaravuga ati uwambaye ikirezi ntamenya ko cera. Mu gihe umenye Afrika iyo ariyo, nta no kwiyumvira kuja Buraya, nta no kwiyumvira ivyo byo kwiyumvira kuja muri Amerika, no kutamenya ibyo ufise muri iwawe, no kutamenya ibyo ufise iwawe. Birakwiye rero ko haba inyigisho mu mashure, zo kwereka abana baba bariko bariga ivyo batunze mu bihugu vyabo. Afrika ikerabora, donc igakora amamodule, igakora ibitabo vyerekana ivyo bafise, hanyuma bakavyereka abana babo mu mashuri, guhera mu mashuri y'intango gushika mu mashuri yisumbuye. Hariho ibintu turiko turabona muri Burkina Faso, ujya mu Perezida Traoré ariko arakora. Ubiravye urashobora kwibaza uti none mbega ba Blaise Compaoré ibi bintu ntibabibona ko byari biriho? Ubu butunzi Ibrahim Traoré ariko aravumbura muri iriya Burkina Faso, mbega Compaoré ntiyabubona? Ni gute atabubona? Kubera ko atabubona ntibwari buriho? No ngaha iwacu mu Burundi hariho ivyo nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye
umukuru w'igihugu cyacu ariko aravumbura, ariko arabona, kandi abariho ubwa mbere batigeze bavyerekana barabinyegeza. Si ukuvuga ko batabibona, barabibona, ariko barabinyegeza bivanye n'uwabatumye kuba muri kijya kibanza baba barimo. Ingorane rero ihari ni iki? Nuko Afrika ibihugu byayo bivuga ko vyikukiye, mugabo bitarikukiranye zina. Ico naco turaza kukigarukako. Bitarikukiranye zina. Kuko umaze kwikukiranye zina, ucumenya ibiri iwawe ibyo ari byo. Ucumenya ibiri iwawe ibyo ari byo. Ni ukuvuga ngo no mu nzu umugabo arashobora kuba atarikukira, arashobora kuba ari umugabo muga akaba atarikukira, ugasanga inzu ifise ivyumba 4, umugabo aganza ivyumba 2 gusa. Okay. Ibyo byumba 2 byahe aganza muri salo, aganza no muri chambre yo kuryamamwo, no muri toilette na douche gusa. Urumva? Ntaganza mu vyumba by'abashitsi, mu vyumba by'abana, no mu bindi vy'amastoke n'ibiki ntahaganza. Urumva? Haganzwa n'uwundi muntu ari ngaho mu nzu, kandi uwo muntu ari ngaho mu nzu wewe aganza ivyumba byose, kuko byose we warabyinjiramo. Sawa. Birakwiye rero yuko twebwe abanyafrika tuganza byose. Nukuvuga ngo tukaganza bene gihugu b'ivyo bihugu, tukongera tukaganza nibutunzi buri muri ivyo bihugu. Yego. Aho nyene ndashaka kumenya. None kuba Afrika yarakolonijwe ndetse n'abanyagihugu bayo bagakoreshwa imyaka irenga 300 y'ubucakara. Niyo mpamvu ari wo mugabane ukenye ndetse udanafise amahoro, ndetse bikaba binasa nkaho bititeze no kurangira vuba. Mu bisanzwe igihe tuzomenya akenge nzungu niyo twakamenya, tuzoba tumaze kumenya ibyo turi n'ibyo dufise. Umuzungu afise amafaranga, kandi ayo mafaranga yakuye iwacu. Okay. Yakuye muri Afrika. Ayo mafaranga rero yakuye muri Afrika niyo adukorompa, niyo sinzi ko nokivuga mu Kirundi, niyo aduhendesha imfashanyo, akayiduhendesha, yaduhendesha ijya mfashanyo, tugaca twebwe tuja nago, tugaca dukora ibidusubiza inyuma imyaka n'imyaka. Nagira ndaguhe nk'akarorero mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Uburundi bwacu uyu munsi turaboneka ko uwo mengo ntaco dufise. Ariko ikibituma ni giki? Nuko tugira aho twogize ico tugira, bagaca badusubiza inyuma mu kuduteza akajagari, bakadusekanisha imitwe, twebwe nyene tugaca dutangura kuryana vya bindi twari tugeze ko tukabibomora, hama tumaze kubibomora tugaca dusubira ku ntango.